Si ubwa mbere wumvise ko kw'isi hariho ubusho canke bimwe twita prison aha iwacu zagenewe gufunga igitsina gore. Hariho vyinshi bivugwa ku ma prison y'igitsina gabo ko yoba akomeye gusumba ay'igitsina gore, kandi turamaze no kumva inkuru z'ama prison n'ibibera mw'ayo ma prison y'igitsina gabo, ukuntu biba biteye ubwoba gusumba ama prison y'igitsina gore. Ariko uyu munsi naje kukumenyesha ku ma prison 10 y'igitsina gore ziteye ubwoba kw'isi zifungirwamwo ivyihebe vy'abagore, ndetse bikaba bivugwa yuko ayo ma prison akorerwamwo ivyaha n'ubwicanyi biteye ubwoba, bimwe biri ku rwego rw'abagabo. Nimba wisanze aha hantu, aha ni kuri G4G, urakaza neza kuri G4G. Kora subscribe canke s'abone, share, comment kugira ngo uterere muri uyu muryango musha, kandi ntaco vyogutwara ubikoze. Nimba uhejeje kubikora, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingirakamaro kuri twebwe. Ikaze kuri G4G. Imbere yuko dutangura uru rutonde rw'aya ma prison, reka mbanze gato nkubwire inkuru kuvyerekeye inkomoko y'ama prison y'abagore. Imbere yuko twinjira kw'iyi liste, reka nkubwire ingene vyatanguye. Mu ntango wasanga abagore ari bake ku buryo bafata prison y'abagabo bakarondera ikibanza batagikoreramwo, bakashira abo bagore basa n'abakoze ivyaha, utwo twaha duto twakozwe n'abo bagore. Ariko mu nyuma vyaje guhinduka, vyaje gufata iyindi sura. Mu mwaka w'1840 urugero rw'abafungwa b'igitsina gore rwakomeje kwiyongera. Akarorero nko mu bucamanza bwo muri Amerika, New York muri Amerika, ibiharuro vyo gufungwa igitsina gore kuva mu 1847 gushika 1860 vyariyongereye cane. Ibi vyateye leta kwiga kw'iki kibazo c'abagore. Ibi vyavanye nuko abagore canke igitsina gore bari batanguye nabo kwisuka mu bikorwa vy'ubugizi bwa nabi co kimwe n'abagabo mw'ivyo bihe. Aha niho hatanguye prison ya mbere y'igitsina gore. Iyi prison yubatswe 1869. Intumbero nyamukuru y'iyi prison kwari kugira ngo bafashe abo bagore guhinduka kugira basubire ku murongo. Muri make iyi prison yari ifise intumbero itandukanye no gufunga, kuko muri iyo prison abafunzwe babaha akazi ko gukora nko guteka, gukora isuku, kurima, bitandukanye no gufungirwa mu vyumba vy'umwijima mukubitwa murara ku masima. Ariko iyo prison yari itandukanye, barateka, bararima, bakanaryama ahantu heza. Naho prison z'abagore zikomeza kwiyongera buri munsi, suko vyari biri mu gihe vya kera. Rero uyu munsi ngizi prison 10 ziteye ubwoba kw'isi, aho abafunze b'abagore baba ari vyihebe kurusha abandi. Reka uyu munsi mubwire izi prison 10, ndazi nawe uraza gutangara. Ku mwanya w'10 turahasanga prison Grand Valley Institution. Iyi prison iteye ubwoba iri ku rutonde rw'ama prison 10 akomeye mw'isi y'igitsina gore. Iyi prison iri hariya mu gihugu ca Canada mu gace ka Kitchener, Ontario. Iyi prison yuguruwe 1997, kandi niyo nayo prison yonyene iri mw'ako gace. Ibiharuro vyo ku mwaka uheze bivuga ko iyi prison ifise imfungwa zirenga 130 bonyene nibo bafungiwe mw'ako gace, kandi bivuga ko mu misi yahera iyi prison itari yemerewe ko hari umuntu agendera n'umwe mu mfungwa. Ariko ejo bundi tariki 31 z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka baragabanije gato, baravuga yuko umuntu ashobora kugira abamugendera, ariko bari kuri rwa rwego ruri limite. Iyi prison ivugwaho vyinshi. Kimwe mu bivugwaho nuko iyi prison ivugamwo ukugwana akavuyo ku bafungwa canke kugwana n'abasekirite vyama biba buri munsi. Ndetse iyi prison bivugwa ko yaje kumenyekana ku nkuru mbi y'umwana yahapfiriye w'imyaka 19 yitwa Ashley Smith. Yapfuye mu migwano yayo mu iyo prison, yari umwana w'imyaka 19. Ibi vyatumye iyi prison ishigwa kuri uru rutonde, kubera ko ako kavuyo kabera mw'ayo ma prison n'ubwo bwicanyi. Ku mwanya wa 9 turahasanga prison
HM Prison Style. Iyi prison ya HM iri hariya mu gihugu c'Ubwongereza. Mu ntango iyi prison yari yarubatswe nk'ikigo canke nk'ahantu ho gutungira abana batishoboye n'ab'imfuvyi mu 1898, ariko mu nyuma yaje guhindurwa prison y'igitsina gore mu mwaka w'1962. Iyi prison izwiho imfungwa kwiyahura kandi nimwe mu prison ateye ubwoba mu ico gihugu. Iyi prison ikaba ifise imfungwa zirenga 486, bivuga yuko uja mu iyi prison ari uko urenza imyaka 18. Iyi prison yaje kuvugwaho mu mwaka w'2007 ko boba batoye ibiziga vy'abagore biyahuye mu iyo prison bagera kuri 11. Ibi vyatumye iyi prison abantu benshi bayitinya mu ico gihugu. Ku mwanya w'8 turahasanga prison Julian Tutwila Prison. Nimwe mu prison afise umutekano uhambaye bivanye n'impfu nyinshi zibera mu iyo prison. Bivuga ko ari namwe mu prison ateye ubwoba ku isi y'igitsina gore hariya muri Amerika. Iyi prison yuguruwe mu mwaka w'1942 hariya i Alabama, kandi iyi prison ikaba yemerewe kwakira imfungwa 702 bonyene. Bimwe mu vyavuzwe iyi prison yagiye ivugwaho ubusambanyi bukomeye n'ihohoterwa bishingiye ku gitsina. Mu mwaka wa 2015 ishirahamwe AGI ryakoze iperereza rifata abagore 44 ku bagore 33 babajijwe basanze barakorewe iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina, babikorewe n'abasekirite bacunga iyo prison. Ibi vyatumye leta yongera umutekano ishaho n'amakamera de surveillance mu iyi prison. Ku mwanya w'indi turahasanga prison Heilongjiang Prison iri hariya mu gihugu c'Ubushinwa. Iyi prison ni imwe mu prison ateye ubwoba abantu benshi batinya bivanye n'ibikorwa bikorerwa mu iyi prison n'amakuru avuga ko iyi prison ni prison y'abagore. Kimwe mu bintu vyavuzwe ku iyi prison nuko iyi prison abafungwa bigeze gutakamba bavuga yuko iyi prison badandaza ibihimba vy'imibiri yabo abandi bakabatwara amaraso. Ibi vyatumye iyi prison abantu benshi bayitinya. Kandi nejo bundi tariki 19 ukwezi kwa kane uyu mwaka hari amakuru avuga ku rupfu rwa Liu Jinping, avuga ko yoba yapfiriye mu iyo prison akorewe ihohoterwa rifatiye kuri bimwe bita imyemerere canke imyizerere. Bivuga yuko yoba yakorewe ihohoterwa kugeza ashizemo umwuka wa nyuma. Ibi vyongeye gutuma iyi prison yongera kuja kuri liste iteye ubwoba mw'isi y'abagore. Ku mwanya wa 6 turahasanga prison Kaohsiung Construction Camp. Iyi prison iri hariya mu gihugu ca Korea y'Amajyaruguru kwa Bwana Kim Jong Un. Iyi ni imwe mu prison manini ari hariya mu kiriya gihugu, ariko iyi prison ikaba ifunga abagore n'abagabo. Iyi prison izwiho ihohoterwa ku kiremwa muntu, kandi iyi prison yiganjemo abafungwa bafunzwe bazira ibi byaha vya politike, kandi uburyo bafunzwemo buteye ubwoba ku buryo bagucira igifungo udashobora kukimara utarapfa bivanye n'ingene bagufata. Ibi vyatumye iyi prison ija kuri liste y'ama prison ateye ubwoba, ariko gushika n'uyu munsi nta uramenya ibikorerwa muri iyo prison, kuko baramuka bagufunze hanyuma bagahamagara umuryango wawe kaza gutora ikiziga. Ni prison ya Kaohsiung. Ku mwanya wa 5 turahasanga prison La Mesa Prison. Iyi prison iri hariya mu gihugu ca Mexique i Tijuana. Iyi prison yari yubakiwe abantu bagera ku 2,000, ariko mu mwaka wa za 90 yari ifunze abantu bagera ku 2,500. Ariko igitangaje nuko mu myaka w'2010 iyi prison yari ifise imbohe zigera ku 7,000. Ikivuga ko iyi prison ni prison bakoreramwo ubucuruzi bw'ibiyovyabwenge, ubwicanyi bw'indengakamere, bituma iyi prison iza kuri iyi liste y'amaprison ateye ubwoba mw'isi y'igitsina gore. Ku mwanya wa 4 turahasanga Lowell
Correctional Institution. Iyi prison iri hariya mu gisagara ca Florida. Iyi prison niyo prison yatanguye kubakwa mu iki gihugu canke mu iki gisagara mu mwaka w'1956. Iyi prison nayo yaje kuvugwaho ubusambanyi bw'indengakamere n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina gore ku basiriveye bari bacunze iyo prison. Ibi vyatumye iyi prison iba mu maprison akorerwamwo ivyaha vyinshi biteye ubwoba. Ku mwanya wa gatatu haraza prison bita Parapana Agrahara Prison. Iyi prison iri hariya mu gihugu c'Ubuhindi mu gace ka Bengaluru. Iyi prison ikaba ifunze abantu bagera ku 2400. Iyi prison ifunze igitsina gore n'igitsina gabo. Bimwe mu bivugwa ku iyi prison n'urucuruzwa rw'igitsina gore rubera mu iyo prison, aho abasekirite canke abasiriveye bafata abagore bakabagurisha kwabo bagabo baba mu iyo prison. Ejo bundi mu kwezi k'umunani tariki 27, umushikiranganje yaje gucira rubanza abasiriveye n'abasekirite 9 bivanze mw'ivyo vyaha vyo kugurisha igitsina gore. Ibi vyatumye iyi prison yongera kuja kuri liste y'ahantu hateye ubwoba hafungirwa abagore. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Silverwater Correction Center, ni imwe mu maprison arinzwe cane mu gihugu ca Australia, ifunze igitsina gabo n'igitsina gore. Iyi prison bavuga yuko ariyo yoba ifungiyemo ivyihebe vyose vyo mu ico gihugu. Iyi prison ikorerwamo ubwicanyi kuko usanga abafungwa baba baraciriwe ubuzima bwabo bwose bafunze. Rero kwica umuntu canke kwica umusiriveye araba ari ibintu bisanzwe kuri bo, kuko bavuga bati nta handi turi buje n'ubundi twebwe tuzogwa ngaha. Iyi prison ni mu maprison rero ateye ubwoba kw'isi. Ku mwanya wa mbere turasanga prison yitwa The Metro State Prison. Iyi prison mu ntango yari yagenewe abagabo, mu nyuma baje kuyihindura iy'abagore. Igituma ariyo bashira ku mwanya wa mbere mu maprison ateye ubwoba kw'isi nuko iyi prison ibamwo abagore bakatiwe igihano co gupfa n'abandi bakatiwe gufungwa burundu. Iyi prison yatanguye ari prison y'abagabo. Iyi prison yuguruye 1980, ariko mu nyuma mu mwaka w'1993 yaje kugirwa iy'abagore bafungirwamwo ivyihebe by'abagore bamwe baciriwe za burundu. Iyi prison ivugwamwo ubwicanyi bwinshi bw'indengakamere vyatumye leta ya Amerika isaba yuko iyi prison yofungwa. Iyi prison iri muri Georgia, muri leta ya Georgia niho isanzwe iri. Ibi bintu vyakorewe muri iyi prison n'amazina amwamwe yatumye abantu benshi bapfa arahari. Ni nimero ushaka guhamagara abo bantu irahari, ushatse wayishakisha kuri internet wayibona. Urakoze kubana nanje, jewe mwumva ni Loy Juice.